Karibu muri buno busesanguzi bw'uno munsi. Reka ntangure ntwenge kuko ubusesanguzi bw'uno munsi nubwo gutwenza sana. Nshuti yanje, nizere yuko ubona ino sanamu, ubona abaririmbyi batanu bicaye ku meza basharamye baryohewe sana. Reka ndagusabe yuko wewe nimba uri umuntu mushasha ugire subscribe, uje mu muryango wa Ndimu kugira uzahore wironkera amakuru menshi, ubusesanguzi ube update. Let's go, twagiye rero. Uramubona harimo D1 LinoG, Ibara, Bface hamwe n'umwigeme Monia Fleur. Bicaye neza, barasharamye, bararyohewe. Ariko unkundire nk'umusesanguzi wa Bujafleva na East Africa, ngaruke kuri iyi meza, kuri iyi table, kuri ibintu biri kuri iyo meza n'aba baririmbyi bacu ba Bujafleva. Urabibona neza yuko hagati yabo biteretse amabock. Fata igihagararo cha Bface on the floor, urabi igihagararo cha Monia Fleur, urabi igihagararo cha D1 cha Ibara hamwe na LinoG. Kubona nk'abaririmbyi bacu nk'aba, abaririmbyi bacu bari mu rwego rwiza, bari mu rwego rwa fresh, ariko bakimaramaza, bakishira down, bafise amabock. Bock imwe igugwa 2800. Peut-être tuvuge basi bari kuri hotel ya VIP, iyo bock ni 5000, tushiye kuri 5000. None umuririmbyi nka Bface ukitereka bock ya 2800. Uharuriye izo bock zose ziri ku meza ngaho, nshuti yanje, ni bock 10. Ni kuvuga yuko baziguze amafaranga ibihumbi 28. Frema nshuti zanje, tuvugisha ukuri, ubusesanguzi genda biguha nawe urabibona, ukarusha wiyumvira neza ivyo bintu abaririmbyi bacu bariko barakora. Ukuntu kwisuzuguza, ukuntu kwimaramaza, bari gufuma bagira basi izo bock bakazishira mu maglass, abantu ntibabone ko bakora mu bock. Nshuti yanje, abaririmbyi barakomeye, za viewers bambakubise amamiliyoni y'amaviewers bamabinjije, ibiteramo barakora mu mafaranga menshi. None izo bock mes chers amis, oya reka oya vraiment je vraiment ico kintu ntaco nshigikiye, ntaco ndagikunze. Nshimye kukizana kukivuga nk'umusesanguzi wa Bujafleva. Abaririmbyi bacu mureke kwisuzuguza, ufume basi ufata ako gabock bagasuke mu kirahuri, ushire ngaho imbere yawe, mwifata ka video. Naje Ndimu sinogenda ngo nuru bock cyangwa niruki ndarushira imbere, mugabo gafanta la sava njaye kwifotoza neza, ndabashira muri kirahuri bakamfotora. Uko rero nimumenye yuko muriko muragira ubustar. Hari ubustar no kwisuzuguza no kwimaramaza, hanyuma bikaca bigaruka bikaza kumaramaza Bujafleva yose muri rusange. LinoG, Monia Fleur, Bface, D1 na Ibara. Ebana buboke ba 2800 munajikandamiza. Oya nshuti zanje, umuziki wa Bujafleva ni shida. Mbwire wundi murindi muri akano karere uramubona yiteretse ko n'agafanta imbere yiwe, babishira mu kirahuri. Kubera iki? Kuko ntuzava wizana ide yuko yakenye gose. Dufate basi naho izo bock 10 bazinyoye, wongere ku izindi 10, abaririmbyi batanu bakaca bakonsoma 50000. Mama we. Oya reka gusuzuguza Bujafleva. Nshuti zanje, murabaririmbyi bakomeye, kora ibintu mu bwenge, kora ibintu byiciye mu bwenge. Ushaka kunywa amaprimusi, jya mu nzu yawe ushira amaprimusi ku meza. Uyu mugabo unwashira ku ifoto ukaca wizana ko amafoto d'abord niyo ni primusi uriko yagira publicité, urumuririmbyi. C'est quoi l'idée? Wewe wibaza yuko iki kintu baba bakoze cyari gitomoye? Nshuti yanje, nyandikira muri commentaire ico wewe wibaza kuri no sanamu. Naho mbona yuko muri Bujafleva nta kintu nta kimwe abantu bashatse kubivuga, je nk'umusesanguzi wa Bujafleva naje kugira ndabikwereke kandi ndaguhe ico je niyumvira, nawe umnyereke ico wiyumvira muri commentaire. Ndakwibutse yuko nimba uri muntu mushasha uriko yakurikirana ino video, basi
gira subscribe, ugire like, ushireho icyumviro cyawe muri commentaire, hama uzobe uri umuntu wa mbere wironkera amakuru update za Bujafleva na East Africa wuguruye ako gakengeri. Ciao ciao, ikindi kiganiro kiraje, nikigutange rero, nikigucike.